Shalom bene data ndabaramukije amahoro y'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, turanezerewe kandi tunezererewe Imana kuri uyu munsi. Imana iratwemereye ko twongera kugaruka guca hano. Yesu nakomeze kubahezagira. Nizere ko namwe mumeze neza. Turongeye kubaha ikaze rero kuri My Family Niyo Nkuru TV. Turabishimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere namwe kwaho muherereye mukomeje kugira ibihe byiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana wo mwijuru nihabwe icubahiro. Hanyuma kuri uyu mugoroba ndagarutse ngo nongere nganire nawe amajambo y'Imana. Imana ishize ku mutima wanje kugira ngo nganire nawe kuri uyu mugoroba. Ndabahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba rero uje kutuganiriza kuki? Nje kuvuga ku ijambo rimwe, ni kibazo ndiko ndibaza nawe nongere ndakubaze. Jewe ubwanje ndibaza nawe ndakubaza, mbega ufise iki? Ufise iki? Muri wewe ufise iki? Urashobora kuba ufise amafaranga ariko abakubona bakakubona uri umukire, mugabo hari icubuzi, mugabo uri umukene. Abakuraba bakavuga ati urya muntu yarakize, yaratunze, ni umunyacubahiro, mugabo ataco ufise muri wewe. Ushobora kuba ufise ibintu vyinshi abantu bakabibona pe, n'amaso y'abantu bikagaragara amaso y'abantu, mugabo muri wewe uri umutindi. Iyo tuvuze umutindi ni wa mukene wakahebwe, umwe abantu bose babona ati by'ukuri arakenye. Abantu bakurabisha amaso bakavuga ati urya muntu arakenye. Amen. Ariko urashobora no kuba ataco ufise, muri wewe uri umutunzi akomeye, ukaba uri umuntu ataco utunze abantu babasha kubonesha amaso, muga indani muri wewe hari ubutunzi bwinshi butagaragarira amaso y'abantu. Ndabahaye kaze rero kuri uyu mugoroba n'ayo majambo tugiye kuganirako. Imbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, nongere ndaguhe kaze ndakwinginga, nimba utarakora subscribe genda ukore subscribe kubi telefone ziri mu Congereza, ariko kubo ziri mu Gifaransa muza gusanga handitseko s'abonner. Mukone ukazogera kugira ngo dushizeko ijambo ry'Imana muzabe mu bambere mubona iyo video yageze kuri YouTube. Yesu nabahezagire. Tubahaye ikaze rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Dusoma amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Matayo, ni mu gice ca 4. Ngiye gusoma mpere ku murongo wa mbere, ndaza kugeza kuri uriya murongo ndaza kugeza kuri uriya murongo wa 11. Yesu nabahezagire. Dusome mu izina rya Yesu. Harimo tw'amajambo uvuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Gatatu aravuga ngo umugeragezi aza kuri we ati niwaba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye acike imitsima. Aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Buno umugwanizi amujana mu gisagara cera, abahagarika ku gatwe k'urusengero. Aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Indwi haravuga ngo Yesu aramubwira ati vyongeye haranditswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo, ati ivyo vyose
niwafukamira ukansenga. Ati ivyo vyose uhagaze cyane amwereka ubwami bwose murambabarira bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo. 9 haravuga ngo ati ivyo vyose ndabiguha niwafukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe abe ariyo usenga kandi abe ariyo usaba yonyene. 11 niho ngeze haravuga ngo maze umugwanizi aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Yesu nabahezagire cyane. Imana wo mwijuru ikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane kandi mwarahezagiwe. Dushimiye Imana rero kuri uyu mugoroba. Mana Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Ijambo ryawe tubwiye ngo Satani arakugerageza, akugerageresheje iby'isi, akugerageresheje inzara. Wari ushonje kuko wari wadunganywe gusenga, waduze gusenga. Satani ngo arakugerageza, akugerageresha iby'isi. Mana nye n'amahoro nye n'ububasha, ndasenze kuri uyu mugoroba iri jambo ryawe Mwami, uzaryumva wese rizagira ikimaze, rizagira aho rimukuye naho rimushikanye, kugira ngo azagire ijambo muri we, uko Dawidi yavuze ngo nabitse. Haleluya. Ijambo ryawe Mana mu mutima wanje, kugira ngo neho gucumurako natwe, kugira ngo hagire ico tugira. Mw'izina rya Yesu ndasenge buri wese agiye kuzakumvira ijambo Mana nye n'imbaraga. Haleluya. Rekuherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza ijambo ryawe, kugira ngo buri wese nahura n'intambara, nasonza, azamenye ko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko abasha gutungwa n'ijambo ryawe. Haleluya. Satani natugerageresha iby'isi, tuze twibuke ko iby'isi birangira, iby'isi birashira. Mw'izina rya Yesu urakoze Mana, turagushimiye. Bana natwe rero muri kano kanya, udushigire, uduhe inkomezi, twambika imbaraga. Ntaba ari jewe Kristo, ariko nyemere mbitwiye ucimugira ngo uganirize ubwoko bwawe biciye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabahaye kaze rero mu ijambo ry'Imana. Niki ufise? Ufise iki? Amajambo y'Imana dusomye twumvise ngo Yesu aduganwa na marayika ku musozi. Mugabe icyatumye marayika mujyana canke mpwemu yera nuko Yesu ngo yari agiye kugeragezwa. Mwene data ngomba ndakubaza, urinde wewe utinya kugeragezwa? Hari abantu numvise bigisha abantu bavuga ngo Imana ntigerageza, ngo Imana bantu b'Imana. None nimba Imana itagerageza, kubera iki Yesu yageragejwe? Ni iki cyatumye? Mbega hajya wumvise ingene twasomye. Ega abantu uyu munsi nidushaka gusoma ijambo ryavuze ngo buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Aduganwa mu bugaragwa na mpwemu yera kugira ngo ageragezwe. Kandi Bibiliya iravuga ngo ibyabaye kuri ba sogokuruza byatubereye akarorero, kandi bigomba kutubera akarorero. Nimba Yesu yarageragejwe, umwana w'Imana nzima ishobora byose, wewe urinde Satani atogerageza? Urinde Satani atoza ngo akugerageze? Twese rero turageragezwa, ariko kugeragezwa iyo Satani aje kukugerageza agasanga ntacyo ufise muri wewe, uratsindwa. Kubera reka tujye mu gitabo cya Yobu tuze kuraba ibyabaye kuri Yobu. Yobu nawe yarageragejwe na Satani, kandi kugeragezwa na Satani suko ari Satani yarabishatse, aho Imana yarekuye Satani ati genda umugerageze. Yobu ndabizi n'uwanje ntawe wo mujyana, ndakuretse genda umugerageze. Satani araza afata ibyiwe byose arabitwara, n'abana b'ibyo ratunze byose arahomba. Amen. Naho twumvise ko Yesu nawe yadugawe na mpwemu yera mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe nande? Na Satani. Ageragezwe n'umugwanizi. Kugeragezwa rero ntabwo ari bibi.
si nuko ari icaha, ahubwo ikosa twega abantu bamenye Imana turiko turakora uyu munsi, vyatunaniye gusenga, vyatunaniye kuba hafi y'Imana. Kuyo turi hafi y'Imana nubwo Satani tugerageza ntidutsindwa, kuko Imana ibiri muri twege iratugwanira ikaduha imbaraga zo kunesha. Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje ngo abona kugira gute gusonza. Aho rero niho Satani yamufata. Bene data, Satani adufatira mu bihe tugezemwo, mu bihe tunyuramwo, ibihe ducamwo. Satani nivyo adufatiramo. Vyari ibihe vy'ubukene, Satani araza akakongorera avuga ngo ubwo woja gukora ibi ntiworonka ico ugaburira abana, ubwo woja gukora ibi ntiworonka amavuta yo kwisiga, ubwo woja gukora ibi ntiworonka ishati, ntiworonka umupira. Kandi ivyo ariko arakwereka n'ivyaha nubikora urashobora kuronka, mugabo ukoze icaha gituma utandukana n'Imana. Imana wo mw'ijuru niyo idufashe cyane. Satani akwereka gukora iki, mugabo ntakubwira ingaruka mbi yaco kibamo. Yesu rero yarafise ijambo muri we. Haleluya. Kandi uvyumve ko na Satani ijambo ry'Imana ararizi. Wavyumvise ko arizi ijambo ry'Imana? Satani yavuga ngo handitswe ngo, Yesu nakavuga ngo handitswe ngo. Muntu w'Imana ufise iki? Ni giki ufise? Ni ikihe kigwanisho ufise wobasha kuneshesha Satani? Igitabo c'Abanyefeso igice ca 6 uhereye ku murongo wa 10 hari amajambo avuga ngo nuko mwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana itanga. Imana idufashe. Ibigwanishwa ari Imana itanga harimwo inkota ya mpwemu yera, ari ryo jambo ry'Imana, harimwo inkofero, agakiza, harimwo ibirato, kwihangana, harimwo ibintu vyinshi. Ufise iki? Haleluya. Imana ishimwe. Mwene data, nje kukubaza ufise iki? Wa mukobwa ufise iki? Kumusora agomba kuguhisha azoza akakubwira, kandi azogusomera icanditse aha muri Bibiliya. Azogusomera ngo ugusavye wese umuhe. Kandi azoba agomba kugusambanya, azovuga ngo ugusavye wese umuhe, kandi azogusomera icanditse kiri aha muri Bibiliya. Uzokwireguza iki? Uzokwireguza iki wa musore we? Kutagomba kwambara inkota y'agakiza, agakiza. Kuyu munsi vyabaye n'abakobwa bahise mu genda bambaye ubusa. Mbega uzabacikirahe? Uzabacikirahe? Mani dufashe. Uzabacikirahe? Wa mugabo we, kw'abadamu uyu munsi bariko barata ingo zabo bakaza kugwisha abandi bagabo bubatsi zabo. Uzabacikire ko wase gukitswa, ko wase kugira ijambo muri wewe. Uzabacikire wa mudamu ko abagabo babaye ibikoko bariko barasambura ingo. Aho mvuze abagabo simvuze abasore tugwa turumva ngo abapfubuzi. Uzabacikire wa mudamu nimba utagomba kugira ijambo muri wewe. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko umuririmbyi yaririmbye ngo ugusenga ni gukuru kunshikana kuri data. Umuririmbyi wa 49 ugusenga ni gukuru kunshikana kuri data, kandi data kankiza ibingoye. Mwene data, dusenge tubwire Imana itwuzuza ijambo muri twe, tubwire ijambo muri twe kugira ngo tuzabashe guhangana na Satani. Kuko uyu munsi birakomeye, ni kumuririmbyi yavuze ngo birakomeye, umuntu adasenga birakomeye. Mwene data, nkwipfurije gusenga wingiga Imana ngo Mana nyemerera ngira ijambo ryawe muri jewe, ijambo ryawe ribe muri jewe rigwiriye. Amen. Kuko nitugira ijambo Satani ntazadufatira, tuzamunesha, tuzanesha. Haleluya. Ugusenga kurafashe bihe byose kunshikana kuri data akankiza mu bingoye, kandi Satani yanteye
akasukuburyo bwose ugusenga kurafasha ibihe byose. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen.